Qur'ani yeranda ikigabane cha 73 uhoraho Allah avuga ati Bismillahirrahmanirrahim Kwizina ry'uhoraho Allah nyene imbabazi nyene impuhwe Ya ayyuhal muzammil Yewe muntu wipfutse impuzu Qumil layla illa qalila Vyuka haguruka usenge mwijoro kiretse akanya gato Nisfahu aw inqus minhu qalila Igice caryo canke ukigabanye ko gato aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila canke urenze kuri co kandi nutomore Qur'ani ukuri kwamye urudome kurundi Inna sanulqi alayka qawlan thaqila Mu vyukuri twebwe tuzokururukiriza ko amajambo mu mvugo iremereye Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila Mu vyukuri ukuvyuka mwijoro gusenga nakigoroka cyane kumutima kandi n'amajambo abarangurutse cyane ataruyogoyogo Inna laka fin nahari sabhan tawila Mu vyukuri ku murango ubufisi ibikuragishinga birebire Wadhkur isma rabbika watabattal ilayhi tabtila kandi nuvumereze izina ry'uhoraho Imana yawe ari ryo Allah kandi niwiyegurire iwiwe ukuri ko kumwiyegurira Rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhhu wakila Imana y'ubuseruko n'uburengero nta yindi mana ikwiye gusengwa kiretse nyawayo Allah gusa kuri ubwo rero numugire mizigiro murinzi wawe wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila kandi niwihangane ku vy'abahakanyi bavuga kandi nubiyonjorore ukwiyonjorora kwiza wadharni wal mukaththibina ulin na'mati wamahhilhum qalila kandi nundeke jewe nabo bagararije bene ingabirano twihurire kandi nubahe ikiringo cy'akanya gake inna ladayna ankalan wa jahima mu by'ukuri turafise ibihano bitandukanye hamwe n'umuriro udahera wakanukuruguta wa ta'aman dha ghussatin wa 'adhaban alima hamwe n'imfungurwa zihagama hamwe n'igihano kibabaza يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا umunsi isi n'imisozi bizogigima kandi imisozi izomera nk'ikirundo cy'umusenyi gitumuka nk'ifu y'imijira inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum كما أرسلنا إلى فرعون رسولا yemwe bantu mu by'ukuri twebwe twaratumye intumwa Muhammadi kuba isura gahinyuza kuri mwebwe nkuko twatumye intumwa Musa kwa Farao فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا yamara Farao yaragabitanirije iyo ntumwa gutyo rero turamucakira incakiro rudedeza turamucunaguza فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا none rero hamwe mwohakana muzokwikingira gute amahano y'umunsi uzoronsa inzoya kumera imvi nk'abatama السماء منفطر به كان وعده مفعولا kuri uwo munsi amajuru azosaduka n'isezerano ryawo ryene gushirwa mu ngiro inna hadhihi tadhkirah فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا mu by'ukuri iki kigabane ni inyigisho kuri ubwo rero uwushaka nafate inzira ija kuhoraho Imana yiwe Allah inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار
علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. mu by'ukuri uhoraho Allah Imana yawe arazi yuko uvyuka ugahaguruka gusenga hagufi mu vya gatatu bibiri vy'ijoro no mu gice caryo no mu ca gatatu caryo hamwe n'umugwi wo mubo muri kumwe, kandi uhoraho Allah niwe agera uburebure bw'ijoro n'umurango, arazi yuko mudashobora gusenga ijoro ryose, gutyo rero yamaze kubaharira. Nuko rero nimusome ivyoroshe muri Qur'ani. Uhoraho Allah arazi yuko hazobaho abagwayi muri mwebwe, abandi nabo bagakubita irya nino kwisi barondera mu vyizwa vy'uhoraho Allah, abandi nabo bakagwana mu nzira y'uhoraho Allah. Kuri ubwo rero nimusome ivyoroshe muri yo, kandi nimutsimbataze amasengesho swala, kandi nimutange ishikanwa zaka, kandi nimuhimburire uhoraho Allah igihimba ciza mu matungo yanyu, kandi ico mwitegekaniriza kubw'imishaha yanyu muzogisanga kuhoraho Allah Imana yanyu ari ciza cyane, n'impembo zaco ari nini zihambaye. Kandi nimusabe ikigongwe uhoraho Allah Imana yanyu, mu vy'ukuri uhoraho Allah ni nyene ikigongwe nyene imbabazi.